Mu gisagara ca Bujumbura igiciro c'amakara caraduze bimwe bigaragara. Muri zone bwiza ya komine Mukaza abadandaza amakara babwiye BTV ko kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatatu umufuko w'amakara waduze amafaranga ibihumbi 10. Amakara ibiciro byarahindutse cyane. Uva ninge twatyarangura mu kwezi kwa mbere mu kwa kabiri mu kwa gatatu ho byabyunyutse cyane gose. Uvuga yuko umufuko twaturangura amafaranga 45 ubu ugeze ku 55. Amaze kurenga ku 10 byose. Uyu witwa ko ari muto yumvise ngaha. Twaturangura amafaranga 30. Ubu turangura amafaranga 40. Mwuko kwezi ho byarenze cyane nta turonka turangura ubu yabuze gose. Kuduga je ngirani nk'ibiti byaba byarakenye canke nkayo mazuta zarakena nta kindi je no kwibaza. Kugira yuko imidugizi izimvye no kwigitoro kizimvye. Chokogwa bogerageza bakaraba ingene vyogenda bagapunguza kuko natwege ntacyo tugikorera kuko kukubera gugwa meshi. Baba abakozi bo mu nzu bakinjika bakoresheje amakara canke abapfasoni bakinjikira imiryango bakoresheje amakara bose bemeza ko kugira bahishe basigaye bibasaba amafaranga arenze ayo bahora bakoresha. Mu kwezi kwa mbere uriko wageranya no muri iyi minsi mu kwezi kwa mbere kweri amakara y'igihumbi barashaka kubatekesha nka kabiri gatatu. Ariko ubu muri iyi minsi abato bagure batubwira yuko amakara ngo yazimvye ngo yabazanira ngo babadugiriza ko cyane. Mu bisanzwe rero amakara y'igihumbi y'ubu usanga ari mbabura imwe naho ntenakwire bivanye n'ingene umuntu amakara bameze. Kana kwangu umusana mbele kwa kabukino makaye. Ubu ibintu biragoye cyane. Kare amakara y'igihumbi yarahisha ibiharage ariko ubu amakara y'igihumbi ntashobora guhisha ibiharage. Amakara yarazimvye cyane. Chabizikana nakuwa bei sana. Abadandaza amakara canke abayagura bagiye gukinjikira imiryango bose bahuriza kumva yuko ibura ry'amakara canke izimba ryayo harimwo imvo y'igitoro. Bagasaba ababijejwe ko hoboneka igitoro kugira ngo amakara aboneke yongera zimbuke. Kubera izimba n'ikena ry'amakara bamwe mu bayadandaza barahevye ugo rudandaza.